Bana ba mama turaje tujya inoti, iyi noti ntiducike tujye muri 1,50,000. Ntiwumva rero ijambo niryo twari dusigaye ku magufa gusa, kumbure twohatorera kabiri gaburamo gatatu izo 1,50,000 ibindi tuvyiga kuyasigaye. Twonganya gute kandi ari jewe nzobisigura? Je natwara 1,30,000 namwe muragabura izo 1,20,000. Umve uratanguye kuzana inda ndende, niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya dutegerezwa kunganya. Jewe naganye icyumviro mpara menshi. Nyabuda ivyo bintu bireke tugaburamwo gatatu. Mwabagabo ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu. Nari gutangara igituma utari bwavuge kuva kare. Navuga iki mugira musahuri ibyo mugira byose jewe ivyo bintu sindabishigikiye namba kandi sindakabati nzona bivuga mukayajya ntimunampe. Wa mugorewe aho natwaje kwanikira me uze wihenducire no hasi tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu urabona. Mbeka bumba aho wikuramo ubwenge aya mahera twayakoresha ico yagenewe tukubaka nk'ibitaro wopfa. None ninde yakubwiye ko tutazokubaka? Tuzokoresha 1,50,000 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi. Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti erega hapfu wavutse kandi nikiribwa ivu. Gumukira hiyo nije ntwara menshi ninkibagwa nkuko iyambere yabazwe zose ziragarama. Nimba wanse imenyo yarye wenyene nubundi wari gipfamutima cikwegerako ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza. Ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama aribo badushize aho turi.